muri rwa rukurikirane rw'inkuru zigenewe kuvunira akagohe abarundi bitegurira kuja muri Serbia, mu nkuru ya kabiri y'uno munsi turababwira uko bigenda mu rudandaza rw'abarundi baja muri Serbia. Tubibutse ko mu nkuru ya mbere twari twabamenyesheje ingingo yafashwe n'igihugu ca Serbia yo gukuraho visa ku bantu bakoresha pasiporo y'u Burundi mu ntumbero yo gushimira Burundi bwihindukije mu ijambo bumenyesha mu 2018 ko batacemera Kosovo nk'igihugu cigenga. Kubakuweho ko iyo visa ku barundi baja muri Serbia, hari abarundi baciye babihindura urudandaza. Kugira ngo urwo rudandaza rushoboke, abo barundi bakoresha ububeshi n'uruyeri. Muri no nkuru turagaruka ku binyoma bikuru bakoresha ku mafaranga y'umurengera baka abaja muri Serbia, ari navyo biriko birasiga gahinda mu miryango. Turanavuga imigwi ikora urwo rudandaza uko itunganije. Ikinyoma ca mbere gifatiye kuri visa. Mu mwanya wa mbere inyuma y'ingingo ikura visa ku barundi baja muri Serbia, ababimenya hanini bari abarundi bari basanzwe muri Serbia. Bari mu ba mbere bakoresheje uruyeri mu kubesha abantu ko bashobora kubafasha kuronka visa ya Serbia bitagoranye. Abarundi ba mbere babwirwa ko batanga passport zikagenda muri ambassade muri Kenya, bakwashiramwo visa zikabona kugaruka mu Burundi mu minsi 3. Kugira ntibabaze iyo visa babishura ko itaboneka kubera ari biometrique. Ariko kandi mu kuva mu Burundi barabaha urupapuro bitwaza gwanditse ko abarundi badasabwa visa. Uko abarundi bagiye baragwira muri Serbia niko ivyo muri Kenya vyatera bihera, kuko abari babibeshuza bari babaye benshi. Ikinyoma cakurikiye kandi n'ubu hari aho gikoreshwa n'abarundi bari muri Serbia babesha ko bazinanye n'abapolisi n'abategetsi ba Serbia, bakabwira abakiriya babo ko bazoshika baronka visa ku kibuga c'indege ca Belgrade kubera bazibasabiye. Bamwe baraheza bakibwira ko ikidodo bashirirwa kuri passport mu kwinjira ariyo visa baronderewe n'ababafashije. Ukaba umaze kubwirwa ibintu nk'ivyo, uramenya ko ari ububeshi bw'abashaka kukurya amafaranga ku ruyeri. Nta visa ikenewe ku muntu akoresha pasiporo y'u Burundi agiye kumara iminsi itarenga 30 muri Serbia. Ikibabaje nuko bamwe nyene bakubwira ko bazinanye n'abategetsi, bakubwira ugiye ku kibuga c'indege ngo ntuzuhirahira uvuga izina ryabo, ugize ibyago baranyika bakaguta. Ikinyoma ca kabiri kijanye n'impapuro zivugwa ko zirondegwa. Urupapuro ruhambaye cyane Serbia iraba ku barundi bagiyeyo nukuba warafatishije ihoteli uzoshikiramwo reservation d'hôtel. Aha uraheza ukabazwa ico ugiye gukora muri Serbia n'iminsi uzohamara. Benshi bavuga ko bagiye gutembera. Polisi ya Serbia iraraba umunsi wo gusubira inyuma wanditse ku itike y'indege ko uhuye n'umunsi wa nyuma wo mu ihoteli, bakabaza ko koko wayifashe. Muri no minsi barabaza hoteli ko wayirishe, bakanaraba ko amafaranga ufise mu mufuko ashobora kugutunga mu minsi wabuze kuzohamara. Hariho abavuga ko bagiye kwivuza, abo nabo polisi irahamagara ibitaro wanditse ko uzokwivuriza ko canke muganga azokuvura, bakaraba ko kufise rendez-vous ya muganga. Nitwo kwibagira ko hariho n'abajaho bagiye kwiga. Bo biroroshe kuko baba bafise ibipapuro vya bourse bahawe na Serbia. Ubeshi aho bukunda gufatira hano nuko babadandaza bakamahera yo gufata amahoteli, ariko benshi mu bagiye bagasanga nta hoteli yigeze ifatwa canke bagasanga ntiyigeze irihwa. Hari ababeshwa ko bafatiwe imodoka zo kubatembereza, bagerayo bakabura imodoka n'imwe bategereje. Hari benshi babeshwe ko baronderewe imitumiro ariko bikaba ari binyoma gusa, kandi ivyo byose bakabwirwa ko biriko birihwa amahera y'umurengera. Nimba bakubwiye ko utegerezwa kubaha aba miliyoni kugira bakurenderere izo mapuro, uramenya ko wahuye n'umufunga kiwani. Wowe nyene aho uri hose urashobora kwifatira hoteli ukanayiriha
canke ugasaba ufise carte bancaire akakurihira ukamusubiza. Birahambaye ko ufata urugendo uzi ivyo uheze ukabazwa. Ikinyoma ca gatatu kijanye n'ingene ubaho ugeze muri Serbia. Hari abantu bagurishije impangu n'ivyo batunze byose kubera babwiwe ko bazoshika bahabwa inzu yuzuye bakongera bagahembwa amahera 800 bashitseyo. Abo iyo bashoboye kwinjira baratangara cyane. Iyo basubijwe inyuma naho buzura isoni n'agahinda. Abenshi kugira bashobore kugumayo babanza kwiyandikisha mu mpunzi. Aho naho barajanwa mu ikambi y'impunzi bakaba hamwe ari benshi. Ubuzima taho buhuriye na za mpangu zabo bagurishije baranafungurirwa. Gushika mu mpera za 2020 abasaba ubuhungiro barahabwa agafashanyo k'amayero 25 ku kwezi. Ariko inyuma karafuswe gusaba ubu Serbia nta rufaranga na rumwe ihaba ari muri ivyo bihe byo gusaba ubuhungiro. Harababeshwe ko bazoba baronse impapuro zibemera kuba impunzi mu kanya gato. Amakuru dufise nuko mu Barundi barenga 200 bari muri Serbia abafise impapuro batarenga 11. Harabari mu gukwiza imyaka 2 atazobaronse. Benshi baragize ikibazo c'amashure y'abana kubera Serbia itari yiteze impunzi z'abarundi baduka bakagwira mu kanya gato. N'igihugu cabo nicari kimenyereye kwakira impunzi ziza zikateba. Benshi bahora bahaca birenganira ariko bakagenda mu buryo bwa magendo butoroshe na gato. Hari kindi kinyoma cakwiragijwe ko ugeze muri Serbia uca ushobora kubandanya mu bindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Abo twaganiriye bariyo basanze ivyo bimeze nk'indoto, ntibabona iyo boshobora guca. Abandi bantu babwirwa ko Serbia buca ija muri Union Européenne. Benshi babajije ibijanye n'akazi. Abari mu makambi y'impunzi baraja gusaba ubuzi, hari ababuronka n'abandi bigora cyane. Serbia ikoresha ururimi rw'igiserbe, birasaba kugwiga kugira umuntu ashobore kubayo. Abana bigwa muri urwo rurimi nyene. Abantu bake cyane barashobora kumva icongereza. Amafaranga y'umurengera asabwa bifuza kuja muri Serbia mu gihe atakintu kiboneka. Abadandaza ivyo kuja muri Serbia bafasha umuntu amafaranga yo bamusaba na gacamutwe. Umwe mu bagiye mu 2020 yatubwiye ati, "Je natanguye kugerageza kugenda muri Kigarama 2019 biranka. Witwa ko yariko aramfasha yanyatse amadolari 1000 yo kumfatira ihoteli no kundonderera imodoka izoja irantembereza. Naragiye kurira indege Kampala mu Buganda baranyankira ncasubira mu Burundi. Ndabibwiye umwe yitwa ko yariko aramfasha yasabye ko ndamwongera amadolari 500 kugira ngo atunganye neza urugendo. Aramfuturira n'imiduga izonyunguruza acesaba kurondera visa ya Dubai no kumara iminsi 2 mu hoteli nkacanurira indege ya Air Serbia. Narabikoze birakunda kugira ndonka ayo mahera yose amadolari 1500 yo guhemba wamfashije itike y'indege ingendo za Dubai na Uganda. Twaragurishije imodoka shasha twari dufise twongera ko nayandi mahera. Icamba bajengejeje ngeze muri Serbia nasanze ya hoteli tigeze irihwa ndayirihira. Ya miduga bambwira sinigeze ndayibona. Ubuzima bwaho nasanze ataho buhuriye n'ivyo bambwiye. Nagiyeyo mu ntango z'ibihumbi 2020, mu ntango y'ibihumbi 2021 ca ndivirayo nsubira mu Burundi. Hari undi yatubwiye ko abitwa ko bamufashije bamuriye amayero 2000 hafi miliyoni 8 z'amarundi, ahaca yongera kwitike y'imiliyoni 3.5 yongera sanga hoteli itarishwe. Hari watubwiye umukenyezi n'umwana we mutoyi basabwe miliyoni 12 z'amarundi kugira bashikeyo. Hari umuryango w'umukenyezi n'abana 3 wasabwe ibihumbi 4 vy'amayero hafi miliyoni 16 z'amarundi, aho atarajamwe amatike y'indege azotwara miliyoni 14. Hari imiryango myinshi yasabwe amayero 1700 hafi miliyoni 7 ku muntu umwe, aho atarajamwe amatike y'indege. Muri ico gihe umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana 6
usanga urishe hafi miliyoni 42 z'amadolari agenewe guhemba abantu atana kimwe bakoze kiretse kubesha, bakongera ko imiliyoni 21 z'amatike y'indege, bakongera ko n'udufaranga tuzobasahiriza. Ni bene abo usanga umuryango ugiye ugurishije ivyabo byose bishice bagasubizwa inyuma, ibara rikaba riraguye. Umuntu umwe no kuvuga hari n'abimonogoje bageze aho bakamayero 2500 ku muntu umwe, no kuvuga hafi imiliyoni 10 z'amarundi ayitike y'indege itarimwo. Ubu n'ubusuma butagira izina bukorwa n'abantu badandaza ikinyoma gusa. Twihweje tugwi dukora ubwo rudandaza nkuko twabivuze mu nkuru iheruka, nituza gutanga amazina y'abariko barakora ubwo busuma, ariko nitwabandanya kumva abariko barakwa amayera yo kujanwa muri Serbia, tuzoshira habona urutonde rwabo dufise bose bariko barabikora. Mu matoza twakoze twabonye abakora urwo rudandaza bari mu migwi 3. Umugwi wa mbere urimwo bamwe mu Barundi bari basanzwe bari muri Serbia igihe hafatwa ingingo yo gukura visa kuri passport z'u Burundi. Aha twaronse Abarundi benshi batwandikiye batubwira uko byabagendeye ku mafaranga bahaye uwo mugwi, bamwe bagatanga amahera mu nyuma bagaca bababloka ku matelefone, bakabajya amahera bakongera ntibanagende muri Serbia. Umugwi wa kabiri urimwo bamwe mu Barundi batanguye gushika muri Serbia inyuma y'ingingo ikura visa ku mapasiporo y'u Burundi. Aha harimwo abimonogoje mu gusaba amafaranga y'umurengera kandi bahavuye basharikana cyane na wa mugwi wa mbere. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abakenyezi bagiye vuba muri Serbia. Abo nabo nyene ivyo bariko barakora muri ino minsi nibisanzwe. Ico bisangije bano nuko bemera negotiation y'ibiciro. Uwo mugwi hari abo barihisha make nabo barihisha umurengera. Uwo mugwi urankana bikomeye na wa mugwi wa mbere. Iyo mugwi yose ko ari 3 irafisa abo bakorana mu Burundi bajejwe kubarondera abakiriya, hari n'abafisa abo bakorana mu mpunzi mu Uganda. Inyuma y'amakuru twatanze mu nkuru ya mbere, abantu batandukanye bo muri iyi migwi baduhamagaye cyane. Umugwi umwe waduha amakuru y'ivyakozwe n'undi mugwi kandi bakavyita ibikorwa byo kubura ubuntu kandi vy'ubukoko bisigaye vyariganje mu Barundi. Bose baremera ko ubwo rudandaza ari ubusuma bubi cyane bukoregwa abanyagihugu bigorewe n'ubukene, ariko bose babishira ku mugwi wundi, nta numwe yemera ko abikora. Mu nzego z'umutekano z'u Burundi naho nyene harimwo abakorana n'iyo migwi, cyane cyane ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibyo tuzobigarukako. Twaraganiriye n'imiryango myinshi cyane ibabajwe n'ubusuma yagiriwe. Hari bamwe twabajije ingene bavyifatamwo iyo bari kumwe mu makambi n'ababivye gutyo. Batwiciriye ko babajije batemera ko ari bo bayatwaye, bababwira ko nabo bayaha abandi bantu bariko barafasha. Mu nkuru ya gatatu tuzogaruka ku mabi Abarundi batari bake bamaze kubonera mu rugendo rubajana muri Serbia. Izi nkuru nizitumbereye kubuza wowe bashaka kugira urugendo muri Serbia. Umwe wese ni wamenya imvo z'urugendo rwiwe. Twifuza kugwanya ubwo busuma bukogwa kuri bene wacu. Twifuza kandi gusaba leta y'u Burundi kuvugana na leta ya Serbia igahagarika ihohoterwa rikorerwa Abarundi ku kibuga c'indege ca Belgrade kandi baba bafise ibyangombwa byose.